Dusome mu Banyefeso 3:12. Banyefeso 3:12. Muri we niho duhegwa ubushizi bw'ubwoba no gushikira Imana tuyizigiye kubwo kumwizera. Dusubiriremwo. Muri we niho duhegwa ubushizi bw'ubwoba no gushikira Imana tuyizigiye kubwo kumwizera. Imana ishimwe. Haleluya. Ariko mvugisha ukuri, umva tudafise impamvu zo kuvuga Yesu. Yesu yadushikanye hakomeye. Amen. Imana ishimwe. Twebwe muri nosi iyo dufise umuntu w'umukuru ucange umunyacubahiro dushaka gushikira, hari aho tugomba kwitiza abamushikira. Sibyo none? Uramvugira. Bega wona wombwirira naka. Hari aho tugomba kubikora gutyo kandi nivyo nakubwira no kwa guverineri honyene. Je ndaheruka hari umuntu hajya yandikira mu gitabo abaza kozi wiwe. Hanyuma mugabo barafise uburenganzira bwo kwinjirayo agatwara ibyo basinya n'ibindi. Kandi ntuze menga nta n'ukwatse. Reka mugabo kubera afise uburenganzira ahabwa n'akazi akora. Amen. Haleluya. Afise uburenganzira ahabwa n'akazi akora. Ugiye ukabuzi ko bikugoye, ukaba ugomba kumwirengagiza kandi utifitiye uburenganzira wewe wenyene, utifitaniye imigenderanire bwite na nyamukuru, biragugora. Uratonda umurongo kandi ari igihe ubutonde utazi ko ari ariko kumucako biraguha uburenganzira bwo kumenya ko ari yari kandi ko wohava ushikirwa canke nawe namba ari byo basinya. Jewe niko naciye nigirira mawe, nabonye turi benshi nabwiye numviriza ivyiribwo biragorana, gatware we ushikaye basinye cunzanira. Niko vyagenze kandi byaciye byoro. Imana ihabwa icubahiro. Avuga ngo none mwe mushire we vyonyene niyasinya bitoba biheze nta kindi nkeneye. Nkeneye iyo signature. Ngaho ivyo byose birimwo ubundi butumwa. Bari abantu bakeneye signature badakeneye guverineri. Hari abantu bakeneye ivy'Imana ikora badakeneye Imana. Umve rero. Attention. Esa dufashe. Ubwo burenganzira hari aho rero tugomba kuba aribwo twakira ku Mana. Uburenganzira bw'uw'intermediaire. Uburenganzira bwo kurondera ubudushikirayo. Hari aho tugomba kubigira uko. Mugabo hari inkuru nziza kubizeye Yesu. Amen. Hari ubutumwa bwiza kubizeye Yesu. Yemwe abari muri Yesu, gumamwo. Muri Yesu niho turuhukira. Muri Yesu niho tubohokera. Muri Yesu harimo ibindi bataririmbye. Amen. Bimwe muri ibyo kandi bikomeye nibi turiko turavuga. Imana ishimwe cyane, ariko byose birafatangana. Ndasabye subiremwa dusomere uyu murongo. Nawe usome neza wisunze ivyo turiko turaganira byose, kubera tugomba gusenga kano kanya. Haleluya. Kandi tugomba ko wibera umwishikira mu izina rya Yesu. Amen. Muri we niho duhegwa ubushizi bw'ubwoba. Reka tuvyature twese. Uratura tuja imbere dusubiramo. 1 2 3. Muri we niho duhegwa ubushizi bw'ubwoba. No gushikira Imana tuyizigiye. Kubwo kumwizera. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Oh haleluya. Kubwo kumwizera.
Imana ishimwe. Hano mu gifaransa hatubwira ngo dans la communion avec lui. Kararemereye gusumba, ariko kandi byose ngira bivana ingene uri kurabyakira. Mu kugiranira ubumwe na Yesu. Haleluya. Mu gusabana na Yesu. Mu kubumwe na Yesu. Mu kuba muri we nawe akaba muri wewe. Amen. Haleluya. Abari muri Yesu, haleluya. Muri we, dans la communion avec lui, rempli de la foi qui nous inspire. Twuzuye ukwizera aduha wenyene, adushiramwo wenyene. Rempli de la foi qui nous inspire. Nous possédons la joyeuse assurance. Dufise icyemezo kudakekeranya kuzuye umunezero qui nous permet de nous approcher de Dieu, kuduha kwegera Imana. Haleluya. Kuduha uburenganzira bwo kwegera Imana avec confiance, twizeye atamazinda atagukekeranya. Ahandi nasomye havuga ngo dufise une audace. Haleluya. Dufise ugushira ubwoba, mu Kirundi niko twabisomewe. Amen. Haleluya. Bantu b'Imana, niki gituma dusenga tukahava twumva umenga ntiyatwumvise? Niki gituma ubwira ikintu Imana ukamenga n'ubundi ntibyakunze? Hari n'igihe dusengera ngaha tugasenga ikintu nyene twasengeye tukiri hano, tugiheza umuntu agacaze ngo nashaka mu nsengero. Jewe kenshi cyane nitega ikintu tutigeze tuvuga tutanasengeye, cyangwa naho ko tutatanze umwanya wo kuvuga ngo sengera umutwaro wawe. Ariko ikindi nza kuvuga, ariko ndagenda kubwire ngo akatari gake nuko tudafise iyo ubwo bushizi bw'Imana, nuko kwizera atamazinda ko burya bwose hamwe twabwira data turabishikira kandi yatwumvise. Turagomba rero kugira uwo mutima, nuko kwizera muri Yesu Kristo. Amen. 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 Turajyagura turasoma ahagutse gato Matayo 6 umurongo w'8 n'uw'9. Matayo 6 umurongo w'8 n'uw'9. Yemwe shengero ry'Imana, abagomba gushikira Imana, ndakwinginze uyu munsi wungure uburyo bwawe bwo kubana nayo, kandi ugende wahatotahariye mu izina rya Yesu. 8 ugeza ku 9. Matayo 6 8 gushika ku 9. Ntimuze muse nabo, kuko so azi ibyo mukenye mutaramusaba, nuko musenge mutya. Umviriza akajambo gakurikira, musenge mutya. Muti data wa twese wo mw'ijuru. Data. Amen. Wa twese wo mw'ijuru. Wo mw'ijuru. Izina ryawe ryubahwe. Tugeza aho nyene. Amen. Akantu ndonderamwe naka muti data. Amen. Haleluya. Data ni Kirundi. Amen. Muti data. Ubishize mu mvugo yagutse, iri jambo data woryagura ukavuga ngo papa wanje, bwa papa ni Gifaransa, ngira ngo ni dawe. Amen. Urinze uvuga ngo ngewe data, birumvikana ko utavuze papa wa Dieudonne. Sibyo? Uvuze ngo yewe data,
birumvikana kutabuvuze papa wa Nahimana. Uvuze ngo yewe data, birumvikana kutabuvuze papa wa papa wawe. Mugabo uvuze ngo yewe data, birumvikana kuvuze uwakuvyaye. Wawe urashobora kuvyakira uti wanje. Ego muri data sinzi uremerezi numvamwo mwebwe yararakumera nawe ubwumva. Nimwasenga, uyu ni Yesu yatwigishije gusenga. Muze muvuge muti data, Father, my Father. Hallelujah. Amen. Muze muvuge muti ewe baba yangu. Ushikujanye mu Kiswahili uraza kurida gushirako yangu. Amen. Hallelujah. Dusubwishikira udasanzwe kandi niyo nyigisho Yesu yakugabiye. Amen. Mu migani haravuga ngo data yaranyigishije, kandi mu byo yanyigishije no kumusenga. Yesu aravuga ngo mukaramuka musenze muze muvuge muti data. Mwongere ko muti izina ryawe riryubawe. Mbega iryo zina ni irihe? Yawe, Jehova, Adonai, ni irihe? Kuko atarindi zina twahawe munsi y'ijuru dukwiye gukirizwamo atari rya Yesu. Ibyakozwe n'umwa 4:12. Amen. Hallelujah. Nico gituma tuvuga ngo data mu izina rya Yesu, ko nta handi yo kubera data. Muri Aburahamu ntuvukayo, n'abavukayo ils ont rompu, barononye isezerano, barononye amabwirizwa bahawe. Akaryo basigaranye ni muri Yesu. Amen. Manishimwe. Reka twakira ubwo bwishikira, reka twakira ubwo gushika ahera hahera. Amen. Amasengesho yawe azohinduka rwose niwaronka ukukumenya. N'ubuzima bwawe buzohinduka rwose niwaronka ukukumenya, kuko bizokwinjizayo vya vrai. Haleluya. Kandi umaze gushikayo uzohanywera amazi y'ubugingo, uzoharonkera manu byanditse mu Baheburayo. Haleluya. Niwashikayo aho hantu uzohabonera isezerano ry'Imana, ngo n'isanduku y'isezerano niyiri, ngo n'inkoni ya Aroni niyiri. Amen. Hari igihe tugomba kuba mu by'imwemu byo hejuru kwitwa umupombereje, byo hejuru kwitwa umuntu wa Harico, byo hejuru narabatijwe, byo hejuru Bibiliya ivyita ngo ibya mbere vy'ukwizera. Ariko mwari mukwiye gukura ngo mukarengana ibya mbere vy'ukwizera. Nkangurira uri hafi yote, turakeneye gukura kandi cyane. Amen. Ibyo bintu byansengera hajya ngirira hajya akamara icyo wirata, ibyo bintu ni ibintu by'ubwana. Ariko niwakura uraba umwishikira. Haleluya. Urishikira mu bwami bwa so, uraza gusanga hariyo n'ibyo utovuga, uraza gusanga worupfa umuhora, ariko gusa ubuzima uzobamwo buzogaragaza ko ari ikirimba wahonyoyemo. Amen. Mu bibazo muhura nabyo, mu mitwaro n'ibiruhisha biri mu isi, mu minezero isi itanga, mu ma-offre demoniaque, mu by'umwansi agaragaza kuzanira abantu ngo babitsitariremo, mu bitandukanye by'ubucuti umuntu agiranira n'abantu, aho hantu bizohagaragarira ko wewe naho uri mu Burundi warigeze guca muri Etazi. Naho uri mu Burundi, ubu rero si Etazi. Naho uri mu Burundi hari ikindi kirimba
unywanye naco. Nani komerwa amashi menshi. Twarahuriye ibukuru n'umuntu, hanyuma acabwira bene bajya nyene bakira abantu babashikana hariya ngo genda umubwire wa munyamahanga yaje, ariko yari Umurundi. Ngo uretse ikintu cyatuma avuga ngo wa munyamahanga, kubera yabaye mu bihugu vyo hanze. Mu yandi majambo abo bandi bose bari batonze aho, niwamubwira ko hariho wa wundi mutoka mbali, baje nibo bamutoka mbali ngira. Niwamubwira ko hariho wa muntu w'umukamu from, acanyinjiza. Uwo mwanya ndavyibuka naravyumvirije, ndavuga nti mugabo, rimwe rimwe hari ibintu bigoye kuvuga imbere y'abantu. Twari twicaranye n'abantu bariko barijogota akarenganyo bagiriwe. Ndavuga gusanga abantu nk'aba bicaye batonze, ugaca winjira ubwo bukuru, babandi bakirindiriye, nukongera kubakomeretsa umutima. Naho nibaza ko no kwakirwa, ndumva abantu kubarindira bikenewe, canke naho umuntu ntarinde kubakomerekereza umutima, akarondera ubundi buryo atabarenganya ngo batware umwanya. Ico gihe co nari nkeneye, ndibuka ko naciye nibuka Mana, none ikindi kintu umuntu yokwitwaza kugira yoroherwe itari mutoka mbali n'igiki, suko wewe uri kumwe nawe. Uwo mwanya nyene numva akantu keza nyene, keza mugabo nyene kameze uko, numva ni oya, none jewe sindi mutoka mbali mugabo turi kumwe, nanje rega turi kumwe Mana. Ndagenda kubwire ngo acicayeyo, jewe ivyo ndondera vyari bihejeje gutungana. Ndavuga yo Mana, kukugira nyene biruta kuba mutoka mbali. Haleluya. Biruta kuba come from. Kugira Imana, ico kirimba ndakubwira aho hantu tugomba kwinjira, aho hantu dutumirirwa ngo tubabishikira dushike mu bwiza bw'Imana. Kubayo, guhoronga umwanya wo kwitegereza ubwiza bwaho, guhoronga umwanya wo kurenguka muri ico kirimba, mbengo twateriwe ahantu aho nyene turi muri Kristo Yesu. Kubimenya no kuvyizera bizoguhesha umugisha isi idatanga. Muzovuga indi amen hanyuma hinge nirengane. Abaheburayo 19 bambe 10 murongo wa 19 kugeza ku 22. Abaheburayo 10 umurongo wa 19 kugeza ku 22. Papuro 255 Sezerano Rishasha.